mwagiye murabibona biraboneka yuko hariho uburyo bwinshi bwo gutekanya ivyo kwivuza. Turamenyereye nk'akarorero mutuelle de la fonction publique, no kuvuga yuko abakozi ba leta barafise no kuvuga ishirahamwe ribavuza. Twabonye kandi yuko hariho igice gitoyi cyane kidashika n'ibice 2% c'abene gihugu bivuza baciye mu masezerano n'amashirahamwe bita ama mutuelle communautaire. Hariho kandi na ya karata bita CAM na nyene igenewe no vuga abene gihugu bakora ubuzi butandukanye n'ubwa leta, ariko tukabona yuko naho nyene hakiri byinshi byokorwa kuko nkuko ivyigwa vyavyerekanye turacari mu bice birenga gato 20%. Musha mwumva rero yuko hakiri intambwe twotera kugira ngo tuduze igitigiri mbere dushike kwijana ku buryo atanumwe yosigara inyuma. Umwene gihugu wese ategereza kuronka ingene yivuza atavunitse. Uyu munsi turasaba umwene gihugu wese yuko yotahura yuko dukwiye gushira inguvu hamwe kugira ngo umwene gihugu wese yaba ubufise uburyo bwinshi canke ubufise uburyo buke, twese dushira hamwe ubwo buryo, dushira hamwe kugira ngo uwo ari we wese ashobore kuvuza. Ivyo rero bidusaba yuko umwene gihugu wese atarindira ngo ashikirwe n'ingorane canke ngo agware.